Kugwanya ihonyabwoko ryakorewe abatutsi bo mu Rwanda hamwe no kugwanya ko ryosubira gukorwa, ico nico civugo catowe mu kwibuka imyaka 21 iheze habaye ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda. Nkuko vyashikirijwe n'userukira u Rwanda mu Burundi Amande Rugira, gukinga ihonyabwoko nukugwanya ukoresheje uburyo bwose bushoboka abahakana ihonyabwoko canke barishigikiye bagenda barakwiragiza inyigisho z'ihonyabwoko. Igituma bama bibuka ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda ngo nuko kwibuka ari gukora be no kwibutsa amakungu ibintu biteye ubwoba vyabaye mu gihugu c'u Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994. Kwibuka kandi ivyabaye mu Rwanda mu gihumbi kimwe amajana 1994 nuguterera kugira ngo barabe akahise bashaka gutegura kazoza bongere baterere mu kubaka isi itarimwe akarenganyo kandi itagira urwanko no gukumirana. Kwibuka ihonyabwoko ryabaye mu Rwanda ngo nuguterera abacitse ku icumu mu kwifatanya n'abaririra ababo bagandaguwe. Vyongeye ngo nukurondera ivyatumye habaho ibikorwa vy'ihonyabwoko kugira ngo bakore ku buryo ibyabaye bitazosubira kuba haba mu gihugu c'u Rwanda canke ahandi kw'isi yose.